mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndashima Imana iduhaye kano karyo ko kuba hano imbere yayo twiga ijambo ry'Imana. Ndashaka tudatevye dusanga ijambo ry'Imana, ariko mbanje gushima Imana ko Imana tugire neza kaduha ibihe vyiza uyu munsi. Imana ihabwa icubahiro kandi katwibutsa yuko ari Imana idapfa. Imana ihabwa icubahiro. Bashaka kwizera umwana w'umuntu ariko akazotaha. Gusa umuntu atakaje ivyizigiro, ariko Imana yacu ngo ayifise bafite ivyizigiro. Imana ihabwa icubahiro. Rero Imana ihabwa icubahiro ku burongozi ku kanya keza turonse kugira dusange ijambo ry'Imana. Reka dusange, nshaka ku mutima dusangira ijambo numva rivuga ngo gutoza indero umwana. Nimumve cyane umwana nk'uwo wo mu nzu, dufatiye ku bavyeyi abana bafise, ariko mwe yaruguye amaso yanje aranyereka yuko biranajanye nuko uri umwana w'Imana. Biroshe kenshi tuvuze gutoza indero cyo twumva abana bacu ngo twe niturimwo, ariko mwe sinebwa so murongo muri yo nzira, ariko numvise ashite ku mutima cyane ati ibutsa abantu yuko naho ufise imvira umwana, nawe wibatse ko kuze ugereje n'abantu kumbe witangiye imbere, ariko uri umwana ku Mana. Mwese murabizi ko naho umuntu akura yasubiye muhira, iyo ku bafise abavyeyi muvyara ryoga kumwita umwana, naho umengo arakuze muvumengo nishimwe. Imana ihabwa icubahiro. Rero nshaka gusangira namwe mwumve ninavuga iki, mwumve abana dufise, ariko mwumve nawewe nk'umwana w'Imana. Shengero ry'Imana ari ibintu vyinshi tutabona bikoreka mu buzima bwacu, bidafaye ko twasenze nabi, ariko bifate ku kuntu tutemeye ko Imana dutoza indero. Turi kumwe? Vyinshi mu buzima bwacu ntibiba, si Satani abibuza ko biba. Yesu igihe aza gupfa yarazi ko Satani yakorotse. Sinzi ko murabona muri Bibiliya Satani avugwaga hakeyi. Yesu ntiyamuvuze gose cyane, ni mu bice bikeya yagiye ahishura abigishwa, kuko yabona umengo ntibakangutse yuko hari ikibazo cabaye. Hari umugwanizi yaje mu inosi kandi yubatse ubwami bwiwe, arabesha Adamu n'ibindi bitandukanye. Mbwa Yesu amuvuga nk'uko umengo agomba gukangura abantu yuko iyi si nimeze uko imeze kubera guco gusa. Hari undi muntu yitwa umugwanizi ari Satani ari inyuma y'ibintu ko biraba ngaho inyuma. Turi kumwe? Yesu ntiyamushemagije ko ari gukangura ivyumviro. Rero ndashaka kubatera intege, nimuririmbe Satani mu mazu yanyu, nimuririmbe impemu mbi zo mu mazi ziriho, reka zigume mu mazi. Imana ihabwa icubahiro. Reka twe tuvuge ibijanye n'ubwami bwacu. Birababaje kubona userukira ufise ubuserukizi, uri umuserukizi w'Imana ku isi, mugabo ibice 9% ukavuga impemu mbi. Ibice 20% mwibaza umuserukizi aserukiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika aje mu Burundi agaca avuga amagorwa n'ibibazo biri muri Afrika, bacamutumako gasubire wawe ko sico wamutumiyeko. Kandi mu vyo bamubarira baramubwira ati ego nivyo iyo wagiye ari ubukene, ariko abuserukira nta bukene bafise. Irengagiza ibindi vyose ukora icyo twagutumye. Shengero ry'Imana tutahure umuhamagaro wacu, nico duhamagarirwa nuko hari ubwami bw'Imana twaje mu. Imana ihabwa icubahiro. Ubwo bwami bw'Imana harimo amahoro, harimo umunezero, harimo ivyizigiro. Ivyo nico dukwiye gushaka umutima cyane gusuma ibindi vyose. Naho uburemvye gute ushira imbere ingwara, naho ukuraca mu bikomeye nturirimbe guca ukuraca mu bikomeye. Oya, shima Imana, tazirima. Hari vyinshi yo kuvuga ku Mana, hari vyinshi yo kwiyumvira ku Mana. Idukorera ibintu vyiza, ifise ikimaze kuri twebwe gusuma utuntu twose tubona tutagenda neza mu buzima bwacu. Imana ihabwa icubahiro. Imana igufashe kugira ngo iduze urukundo rwayo, iduze kuyimenya, bitume urengera utugorane turi hafi yawe. Kumbure nturaronka umwana, ariko umugambi w'Imana gikomeye sa abana ni umwami wacu Yesu Kristo. Asa ukimufise urafise ivyizigiro. Imana ihabwa icubahiro. Hari vyinshi tutahura mu bwenge bwacu, ariko tuzobitahura twashika mu kumenya ko Imana ihabwa icubahiro. Ariko hari ivy'urufatiro dukwiye kuba dufise. Ico nshaka kuvuga ngaha, shanda kumvisha yuko nturarengerana gutozwa indero n'Imana. Umaze imyaka myinshi bwakiza, umaze imyaka myinshi bwikora c'Imana, mugabo umenya ko gutozwa indero birabanda gushika inzamba ivuze. Paulo abwiye Timoteyo ngo ibi vyanditswe bizoguha ubwenge.
birashoboka ko Timoteyo yifuza kwiga teology zo muri ico gihe, yifuza kwiga amashuri akomeye, mugabo Paulo yari yayize. Mugabo aramwandikira amubwira ati umenye ko ibi vyandiko bizoguha ubwenge mu buzima. Bene data, iyi Bibiliya ntwisuzugure, iyi Bibiliya irafise ikimazi. Bibiliya ni Imana. Bibiliya niyo dukeneye gusoma ibitabo vyose byo kwisi. Bibiliya niyo dukeneye gusoma amashuri yose yo kwisi. Iyi Bibiliya ndaza kubivuga kumbura ko mwamaze kudushoboza, nta kindi dukeneye gisumba ijambo ry'Imana. Imana mu kudusigisha, Paulo yandikiye abarongozi b'Efeso arababwira ngo ndabaragije. Saba abavyeyi benshi iyo bageze gutaha kumbure babwira abana ngo ndabaragije ijambo. Benshi baragize amashuri muri Canada, benshi bagize amashuri mu Buhindi, navyo si bibi, ariko si ivyo. Twe twinjiye mu bwami bw'Imana, birivuga ngo ndabaragije mu ry'Imana. Apana inarume wawe, ayaye, apana abavyeyi ndabaragije. Nico gituma ico kintu Paulo yavuze twe kwizera, ico kintu Paulo yavuze ijambo ry'Imana turakwiye gushira kumuzirikanya. Aba Isirayeli Imana yabwiye ngo mukivuge mwicaye, mukivuge mugenda. Ubwoko bw'Abisirayeli buratangaje ne bumeze, bwicara mu nzu buvuga, bugahaguka buvuga ivyagezwe. Bavuga yuko abamama mu Bisirayeli bari barahawe niwaza impanuro canke amategeko yuko umwana kwije imyaka nk'itandatu acatanga kwiga no gufata ibitabo bitanu vya Mose. Bobo ifata nk'ivyagezwe, twe twifata nk'ijambo ry'Imana nk'ubuzima bwacu. Ariko barabifashe hama barabihanahana gushika nuno musi. Ubwenge bafise sugo mu mashuri. Ubwenge bafise babukuye mu vyagezwe. Ivyo bagira bitwaro bafise, ingeso bafise tuvuge ngo twoshima nizo bakuye mu vyagezwe, kubw'umwanya babimazemo bavyumvira ko babirimburako. Imana ihabwa icubahiro. Ni kugira ngo iyo telefone ufise igucikire iyo kurimbura ijambo ry'Imana cyane, igucikire kwiyumvira ijambo ry'Imana cyane. Uri mu muduga, uri muri bisi, kora ibishoboka kugira ngo wiyumvire ijambo ry'Imana. Kora ibishoboka. Ni warota umukozi w'Imana umwe yararavye umunsi umwe, yari Pastor Ben Hini, araraba mbere y'abana biwe, aravye siziki cyamubayeko, hanyuma ngo mu kwikangura yikangura haje gusubiramo itanguriro ryose. Navyo yigeze amenye kuko umwanya amaze mu itanguriro. Hanyuma ngo bana baramubwira ati papa ibiki vyabaye, ega wowe ntiwaravye, wari gusubiramo itanguriro ryose, igice ca mbere, igice ca kabiri, gushika igice ca 50 9 kubandanya. Imana ihabwa icubahiro. Rero ndakwingiza ni warota urota ijambo, nibiyumvira nico nakindi wibaza wifuza mu buzima atari ijambo ry'Imana. Hajya hose ucika intege niko ijambo rike, hajya hose utakeze ivyizigiro ukashavura abumvukana ko batakwiyumviriyeko. Oya niko utaka ijambo ry'Imana rikwiyumvireko. Ijambo ry'Imana ryo ukeneye mwene data. Rero ivyo nivyo Imana yabwiye Mose, utoze indero Abisirayeli, wabwira ivyagezwe. Mose we yabivuze neza, yavuze ngo ibi bintu mumenye ko ariko bugingo bwanyu. Ntiyavuze ivyagezwe, mumenye ko ariko kazoza kanyu, niyo magara yanyu, niyo terambere ryanyu, niyo vyimviro vyanyu, niyo bwenge bwanyu, niyo vyo gutahura kwanyu, nivyo mahigwe yanyu. Imana yashuwa kandi w'igitabo, igitabo, nyavuze ibitabo, iki gitabo ko hari ibitabo vyinshi mu Israeli. Ngo w'igitabo kiri bivyagezwe muze mukirimbureko. Ijoro kwa Mungu gusa, ijoro n'umurango mukiri. Ico gitabo Abisirayeli baravyambaye babishaka kubishima ryango kwari kugira ngo babihoze ku maso bigume muri bo. Imana ihabwa icubahiro. Amahigo yabo kwari kugora bari mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga abanyefeso 6 umurongo wa 2 n'uwa 4 gushaka kuwa 4 avuga ngo bana mwumvira abavyeyi banyu mu mwami wacu. Ni mwumvira abavyeyi gusa mu quartier cyaho ubaye, mubumvire mu mwami wacu. Oh mana yanje, sizi mwumva umuntu w'Imana yanditse mwumvira abavyeyi mu mwami, kuko ivyo ari byo bigororotse. Wubahe so na nyoko. Mumvirize, ico nico cyagize cya mbere kiri mu isezerano kugira ngo uronke amahoro. Bwa undi amahoro ntavana kufisa ibintu. Urashaka kufisa ibintu ukabura amahoro. Amahoro azanwa nuko hari muri inzira, azana nuko ubashe so na nyoko. Umuntu atubaha abavyeyi nta mahoro agira. Mvuze abavyeyi mumva w'umubiri, mumve nabimpemu. Bivuga ngo kugira ngo uronke amahoro urambire hehe? Ushaka kuramba nawe ujya neza ntuzoramba utumvira abavyeyi. Nawe ugira alimentation, nawe ujya twatuntu tworoshe
utubaha abavyeyi uzopfa kare, udafuye kare uzopfa rubi ukiri mu buzima. Ko ni kintu Imana yavuze gikomeye cyane. Imana ihabwa icubahiro. Namwe base umviriza, nimukaratse abana banyu, ariko mubarere mubahana mubahanura uko umwami wacu agira iki agomba. Hari ikintu kintangaza mu vyeke vyakozwe n'intumwa, hari imvugo intumwa zatutangiye imbere zakoresha, baravuga ngo umwami abigomvye. Ntibavuga ngo ndavye ubushobozi mfise nashikari, bavuga ati umwami abigomvye nzoza. Barafite ku mutima icyo umwami agomba gusuba icyo bo bagomba. Imana ihabwa icubahiro. Birivuga ngo mubarere mubahana mubahanura uko umwami wacu agomba. Imana ihabwa icubahiro. Hariyo ingingo novuga umuntu wese ari ngaha kuko yitwa ko ari umwana mu muryango cyangwa ari umwana w'Imana, hari ingingo kwe gufata. Mwene data, shetani mu bisanzwe hari kintu adashoboye no kudufatira ingingo. Shetani mu bintu vyamunaniye ni gufatira ingingo umwana w'Imana cyangwa umwana w'umuntu. Ikinakora arakosha. Nyumvize neza, aragereza kuguma azana ibintu mu vyivyo vyawe cyangwa mu maso yawe kugira ngo yoroshe ugushaka kwawe, kugira ngo wewe ubwawe abura wihitiramo. Ndasubiyemo, wowe urafise ugushaka kandi Imana yarakubahirije. Nico gituma kugira ukizwe ni ngomba ubutumwa bwiza bukore kugushaka kwawe. Wumve ko Yesu yagupfiriye, wumve ko uri umunyavyaha, hama wemere. Imana igufata ngangura akizwa hano kizwa ntibibaho. Imana ikuniga kubera Imana yatugize nkuko imeze, nayo nta winiga nishaka kuniga. Ni Imana ifite ugushaka. Natwe rero yatwerese ugushaka kwayo kugira twebwe ubwacu twemere gufata ugushaka kwacu tugushire munsi gushaka kw'Imana twebwe ubwacu. Rero Satani hari kenda ashoboye. Ndamaze kubona abantu bagwaye impemu mbi, Bibiliya tugira umuntu w'igadara. Uwo muntu yafise impemu mbi bamuboha iminyoro rimwe bakayica. Yesu yurutse ubwato, uwo muntu impemu zari muri we zari zamumvise. Zari impemu nyinshi. Zaramumvise akiri mu mazi, zimusanga mu mazi. Birivuga ngo hazi ibifunda ivuye hehe. Kuko hari umwami w'abami ariko arinjira mu gisagara. Izo mpemu zitwaye igisagara. Zarumvise ko ari umuntu aje. Ziramye ko ari umwami Yesu. Ziruka imifunda mu kiyaga kugira ngo Yesu ntaze. Ngo Yesu amaze kuza niho dai uwo mugabo yaciye ava mu iryo senge ry'abapfuye aza gusanganira Yesu. Iyo aba Satani abishoboye ariko kumugumizayo. Nawe umuntu wakijijwe Satani amushoboye. Bice adashobora. Umuntu ashaka afite impemu mbi akaza mu gikorani. Tikavuga ngo yaje gute bikorani? Niko arafise gushaka. Ndakumvishe mwene data, urafise gushaka. Urafise gushaka. Nube goyi mu vy'Imana, urafise ugushaka. Nuri umuntu mutoyi, uri umuntu ufise ugushaka. Maze Yesu aramufasha, aramukiza. Imana ihabwa icubahiro. Rero ikintu cyambere shaka duhereko kugira ngo dutoze indero, uhagarike kugumusigura igituma utakoze ikintu. Gutanga ibisababo. Uri mu rugo, uri umugore, hanyuma uvuga ngo Yesu nagize kubera naco bifasha mu rugo. Uri umugabo, ndakubaze, mumaze kumva marayika Imana ituba ku isi akabwira Imana ngo nacencego. Twigire kuri papa wacu. Imana itumye umuntu iba yamwize, iba yamushoboje. Bigenze nabi si Imana n'uwo muntu, si Satani kandi. Tumukuremo Satani bene data. Si Satani ugushaka kwawe kwamwemereye, yakoheje, yakubeshe, yakuryoheje. Niko yagize Eva nankana. Imana yavuze ngo nankana. Eva ntiyacumuye kubera ibintu vy'ishane, burya yacumuye kubera yaciye ubwenge. Karabisigure. Eva yarakunda ubumenyi. Satani azogerageza ahantu abona atacho kumumarira, abona wowe hatagukorako. Eva yarashaka ubuzima kanaka, Satani acawuhana mugira ngo nankana erega ikibukiriye muca mumera nkayo. Eva yarashaka kumenya ukuru kanaka, yamubeshe aho. Rero Imana ihabwa icubahiro. Rero hari ugushaka dufise, tumwankiye umugwanizi naza kuharenga. Uzorabe vyabi vy'ingwara, vyabi vy'ugutaha, arakwemeza kuzofejo. Agwana indoto uri ku mpanda, abarondera ikinone kugira uvyakire. Kugira upfe wenyine bwawe. Uvuze simfa n'upfa. Udotaha gusoma abishatse bwira amina. Ugushaka ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu.
rero kuraho ibisaba mu mutima wawe reka umusigura ngo Jesse nkunda umuganje ko oya vuga ati mwami nshoboza gabanya amajambo mbwa ntuzare ibisaba ntacyo bifasha bibiri ivuga ngo kuri wa munsi bazombwira ngo mwami twaravugishijwe twarasenda amadayimoni Yesu azobabwira ngo ntaho nigeze bamenya kubera iki bari kubazana ibisaba imbere y'umwami w'abami bavuga igituma bakwiye kujya mu ijuru igituma bakwiye kuronka ubwami Yesu ababwira ngo oya jewe ndazi icyo nakoze Imana ihabwa icyubahiro Yesu kuba yarapfuye Yesu kuba yasheshe amaraso yarakoze ibishoboka kugira umuntu aje mu ijuru mwene data Yesu kuba yarapfuye nta kimwe cyamunaniye inyishu zawe ziri mu rupfu rwa Yesu mwizuka giwe no kuba yaricaritswe iburyo bw'ubushobozi bwa papa mu bwiza bw'Imana Imana ihabwa icyubahiro mu mutima wawe uvyakire Yesu shisho kumushavurira Imana shisho kwishavurira mwemu yera shisho kubashavurira ikibazo kiri wanje na Satani sindamushiramwo kubera iki namushiramo nta washa bifitiye nari muri liste gusa yashoko yambesha mugabo ahantu heze ho guhera bakubwiye ngo uzokamera kora ibishoboka Yesu kamera ndakwimenyereza kuregwa nabi ngurumva hari gibishika ntage bishika warabivuze ko bishika uvuye muhira ufite umuduga ukabuze kugonga ntugana utagonze umuntu ni mpemu ibize kuba bimubera mu mpemu ibize kuba hanze bibera mu mpemu isi ni garagarizo shengero isi ni garagarizo na accident baho accident ari mu vyivyo by'abantu accident mwisi bimwe birategurwa n'isaha n'ingene bizogenda nico gituma ugiye kumenya ijambo ry'Imana kugira ngo bidasa n'ivy'Imana ishaka n'uvyakire giramina ni vyize ko wakira ku rugo rwawe ruzokomera kandi ruzokomera ko wizeye umwami Imana ihabwa icyubahiro ntiyagusha bivyumvira ngo birashobora gushika ivyo biri kuragira Satani akora kubesha akora ruguru umuryango mu byo bw'imhemu rero ibisababu ugira iki ubihagarike bagwaye icyo ukora saba umwami agushoboze bikunaniye genda usaba imbabazi mugabo ntuzane ibisababu uvuga ati mwami nshoboza ndacari kure nico bibiri vuga mu Baheburayo kandi 13 mwegeranye ubuntu bukenewe kugira hari gihe uzobukenera iyo tuje mu shengero tuza kwegeranya ubuntu ko turabukene muri indwi ko utabwegeranye kukaza wavutukana muri indwi uzotukana nawe kijijwe ko ikire ni kibi cyane mugabo yuri mu shengero igiduhimbaza himbaza egeranya ubuntu egeranya inkomezi zizogufasha guhagarara ku kazi zizogufasha kudandaza utabeshe zizogufasha kudandaza utagize ibiturire izo nguvu ziva mu buntu urabishaka gufata ingingo uyu munsi ndageranya ubuntu rwose mama kiyomeze yadusenge sinzi ivyo wakire wewe sindabizi mukazi twavyakiriye ndabikubwiye twavyakiriye haba isengesho hari ikintu cyakoretse Imana ihabwa icyubahiro Imana ihabwa icyubahiro rero ibisababu ubireke Yesu Yohana 6 sidahaje ariko navuga Yohana 6 bibitubwira ingene Yesu yagaburiye abantu harimo abagore n'abana 5,000 sije none abagabo batarimo nivyo Yesu hanyuma ngo abaza ngo none abantu bagaburire gute abaza Filipo amugetse bikunda Filipo yakore mu biboneka ati ndavya hano ari ngaha natwe uvuga tubagaburire mvuge mu mvugo ya none natwe ufata yamazu akorerwa mu mikate nivyo ukunda ngaha ni beshi cyane Andereya cyaraseruka abwira Yesu Kristo ngo hari umuntu afite dufite ibintu dukate dutanu nivyo Andereya umengo yarazanye ingisho nziza mugaca avuga ati nutwo ntidukwiye Yesu cyababwira Andereya ma ivyo fise mumvere neza Bibiliya Yesu Andereya cyamuha Yesu utodukate nudufi Yesu cagira iki acashima nimba twigana Imana tukwe kwimenyereza gutoza indero ko ibintu bibuze mumvirize ibintu bibuze bifate kuvyukora ubizane bifatiye mu kwiza kwawe numbwire ngo muri korale wabuze indirimbo irondere mu mpemu ubuntu bw'Imana bukuriko cyo muri korale yakusigura ngo mijoro yisinziriye ibisababu nivyo bituma biri visi byonekara turegwe n'Imana nikunda ibisababu nibikunda ivuga ngo data arashemagizwa nitwama katukama cyane none Imana ntiyarizi ko hari impembe ku isi ntiyarizi ko Satani ku isi yaribizi mugahirazi yuko uko yadukoze tubaye mu ijambo ry'Imana tugatoza mu gisirikare iyo uje mu gisirikare
biva ni naho uvuye niyo warezwe bategeza kugukorera ko kugutoza indero ugahinduka gushika ku rugezo naho utaha kuva mu gisirikare ngo umusirikare umusirikare tukuvu duhera aguma kara uzora umutamba yawe umusirikare yakivuye imyaka myinshi cyane mugabo makarira umukoze ntanguvagira ko ratojwe indero yararezwe mu gisirikare nta bisaba aho bibayo utazanye umwimbu uravyishura twebwe birarushirije dufise mwemu yera dufise ubuntu bw'Imana dufise kugira neza kw'Imana ibi vyose rero shaka mu mutima wawe nuse kuba umuntu goyi bakujeje ikintu izera Imana kuba kikujeje kubera babonye ko Imana izobiri kumwe nawe izera Imana hame wize kizo gushoboza hanyuma iki naco nutakora ikintu uzokwizera gute ko ico kintu gihambagariwe nakiri kibisho kuba wagizinda ntive mu nda abavyeyi barabizi umezi 9 si ubona indira avuyeyo ndamaze kuva abantu bagirinda amezi 20 abari kibazo hagitagenda neza kubera iki habagize igihe ibintu byose vyanka isengesho ubufise ryonyene ni sohoka n'abavuga ati isengere ubukene nta bukene burimo kubera yumva bavyase guhema ntibishoboka kugira ngo kuri bikunda to hagize kumwe arasohoka umva amasengesho yose ni sohoka Kicubahiro. Mugahita ifise kumusengera abana, musengera imiduga. Rero ni ngombwa dutoza indero. Gutoza indero niyo nzira nziza idushoboza kwa ubuzima duteguriye. Nta muntu numwe azoba ubuzima ijana kwicara Imana muteguriye atatoje indero bishoboka. Umuntu araza mu ishengero hanyuma akashabwira pasteur nshaka umpe nigishe. Jana ndafise pasteur yandongoye imyaka itari mikeyi. Yatwigisha ko nta musi n'umusaba ngo wigishe. Nikibaho. Kwigisha ni Imana ihitamo wigisha. Umurongozi azovyiga birabe. Atagutoye ugumana amashimwe na envelope uzanushima Imana. Mugabo imyaka 2 gusa washwanye ndafise profesi ndabona mu mpemu tekereza wicara inyuma. Iyo niyo ngone dufise nico gituma tamwe dukora bizima. Umuntu asho gusohoka akarurumbisha umuriro mugabo ucuzima ugeze imbere. Kubera iki nyatojwe indero. Ico wiba uzocimbura mu buzima bwawe. Mwagumukana abavyeyi shishikara komeza ariko umunsi umwe nawe uruvyaro rwawe ruzokugumukana. Nico gituma wiyubare n'ugenda. Nico gituma utegeza kwemera indero y'Imana niyoroshe irababaza. Ngo bikunda nibikangira. Ngo baso umubiri murabemera bakabahana. Ngo none so wimhemu nawe. So wimhemu nawe. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Nico gituma rero ibintu by'ibisababu kura mu nzira. Rero hariho uburere novuga butatu gusa nza kuvuga no munsi. Bibiri tubwira ko umuntu akwiye kuba yaratojwe indero muri rwo burere. Butatu gusa nza kuvuga. Imana ihabwa icubahiro. Akarere ka mbere bitubwira na karere ko gutozwa indero mu kugororoka. Naho tugororotse muri Kristo Yesu. Biba ngo muri we twashitse kugoroka kw'Imana. Sio none? Sivyo? Mugabo naho twagucitse kandi kinacho naho twawe ingabire kugororoka kugira ngo umuntu aryohererwe kugoroka kw'Imana ni ngombwa tozwa indero. Niki nivyanditswe vyera. Imana ishimwe. Timotheo 2 igice cya 3:16-17 hatugira ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Akarere ka mbere ngo mvuge umwanya muto nuko tumaze gukizwa ni ngombwa umuntu wese atozwa indero mu kugororoka. Ico rikiri gikomeye cyane kuko twe tuva mu bwami bugororotse. Hari ivyamwa Imana itwitezeko. Uravye umuvugisho w'Imana Mika igice cya 3:8 ndaze kugaruka aho mvuye avuga ngo ko yakweretse iciza icari cyo yewe muntu mbega rikindi uhora kugomba ko atari gukora ibiroranye no gukunda kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicije bugufi. Ijambo vuga ugukora ibiroranye. Gukora ibiroranye nibishoboka ku mwana w'umuntu kiretse igijambo ry'Imana ariko rikorera muri we. Imana ihabwa icubahiro. Gukora ibigororotsi biroranye nibishoboka kiretse ijambo ry'Imana ariko rirakora mu buzima bw'umuntu rikamuha ivyamwa vy'ijambo ry'Imana. Imana ishime cyane. Sikwera ukijije uzocugororoka. Sikwera ukijije uzocuba umuntu ahimbaye Imana. Eka uteza gutozwa indero n'ivyanditswe vyera. Apari gusivye vyera n'abarongozi nawe Imana yarabatanze kugira ngo bagudutoze iki indero.
cyo gituma ishure ry'Imana, amashure tucamo twese ntangana bivaye niyo tuja. Imana ihabwa icubahiro. Amashure Imana ducishamo ntangana kandi ntasa. Imimenyerezo tugiramo ntimeze cyo kimwe kubera aho dutwara hatandukanye. Imana ihabwa icubahiro. Nimba uzogera kuvuga ubutumwa mu Barabu, ni ngoma Imana igutegure ko no gupfa uzopfa. Amashuri gucishamo ntasa n'umuntu uvuga ubutumwa Bujumbura. Ngira amina. Nje indero y'Imana irakenewe. Ukugororoka biriva itubwira ngo kutuzanira kuganza muri ubuzima. Kugoroka kw'Imana. Mwibuke kugoroka na kamere k'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Kugoroka na kamere k'Imana n'ukuntu Imana imeze. Naho twakijijwe turabana dufite imbuto y'Imana muri twebwe. Umugabo ntitumeze uko Imana ishaka. Bisaba indero y'Imana. Bisaba kwijambo ry'Imana yigukora. Bisaba ijambo ry'Imana. Nico gituma Imana ikitanga kukumenyereza hari igenda harika ati hareke. Rero emera iryo ry'Imana. Emera ubwo burongozi bw'Imana nibiryoshe. Hari gihe uroha amafaranga Imana ikavuga yahe naka kandi wari uyakeneye. Ose ikira kurera. Ngira amina. Irikira kurera. Uraje bakubwiye ngo ukore. Bakubwiye ukore gacha bati wozohora mitwarete. Mana yanje. Kati je pastor ntiyamenye ntaza amavuta afise yariyo. Ukuvuga ngo nurukura kindero y'Imana. Kuja mitwarete ni ubwo Imana irabe ko yo kwizera. Biva ngo nico gituma nabagerageje. Ni Imana yagerageza abisirayeli, irabagerageza. Umuntu wese Imana yamugerageza kuko irabe ico irabe ko yo mwizera. No mu buzima busanzwe hariho kugerageza umukozi urabe ahashika. Ngira amina. Ni mwami wacu Yesu Kristo hari gatugerageza kugira arabe. Imana ishimwe cyane. Ndibuka igihe ngiye muri Kenya memo yarambwiye nagiye amashengero menshi. Naguma ngenda gusa mvanga ngenda niyo ntatse. Hama hari gihe twashikana mu ishengero tukajya mu karago, tukajya mu karago. Iryo shengero kasanga ryarasambutse, abantu baravuye kuri umurongozi. Mugabo tukamarana nk'igihe ndamutera intege mu ijambo ry'Imana. Dusenga mu ijoro kugeza naho tujya mu mashamba gusengerayo. Hari gihe Imana igiye ndaguhamagaye muhamagaro, abareshi Imana ivuze umuhamagaro bumva ibitari ivyo, niyo atari umuhamagaro menshi cyane. Abantu benshi bazi umuhamagaro nka costume. Bazi ngo nivyo gukana imbere. Umuhamagaro si ivyo. Umuhamagaro no kwitaba Imana ivuze garama kagarama. Sesa umuhamagaro. None murumva aho mwamaze kuva amezi vuba no munsi. Mwazuvisa amen. Nati hari wazi gituma. Bisaba gupfa. Bisaba kuba gutanga. Indero y'Imana rero ikuzana igabanya amanyama muri wewe. Indero y'Imana igucisha bugufi, igusubiza hasi. Hamwe umuntu avuze yambu uvuga yambu. Kuko ari gibushushe. Ushushe vuga mu manza ukora ibi. Mugabo kibage ko Imana ifite iki cyo gukora muri wewe. Imana ihabwa icubahiro. Rero umuntu w'Imana emera uregwe ndabisubiyemo. Kandi nta myaka ni n'umuntu numwe afise nga itari yo kuregwa ntayihari. Uzo kuri henda. Nawe ufise imyaka 30 urashakira burezi. Nitube mu buzima tagira uturera. Nitube mu buzima atamuna afise cyavuga mu buzima bwawe. Namakosa sakanu keza. Mwisi yeze ndashima Imana habukoze Imana telefone mukiri giye gucakure aramamagara amarambwira ati pastor nshaka kuja muri Kenya hari n'umuntu yantumiyenze umva nojayo tibaze gituma jambare ko yojayo ese mwene data numva ko biryoshe ko abantu bakwizera abantu b'Imana bakwizera ko utanga intahe ibaze kubura n'umuntu akwizera vraiment abapapa mu quartier ntibakwizera mama bavye bandi bakwizera bagufise ko makenga nawe usenga ufise Bibiliya mbwa ufise ko makenga mu gusenga bakanuye mu gusenga wisaro rababa ko ntibakwizeye. Ejo hari ibintu babuze muri saro kandi ufise Bibiliya bakava rire bitwaye ni mpemu bigani mpemu ni satana twivye barwise mpemu zabitwara wose ari wakoze ku mafaranga. Ndero shaka ryima tozwe indero rya gukora imeze kujya ivy'Imana guhezagije nda kubesha bya ivy'Imana guhaye ushima Imana. Hariho umuntu wese agomba guhera hejuru, umuntu wese agomba guhera ngira aho Imana yahereye sinze Imana umuntu wese nawemera ibintu bito nda numwe uvuze mukozi bana nsengera ngo ntanguze ibintu biduge cyane biva ngo naho amatanguro y'amatoyi mumvirize naho amatanguro y'amatoyi amaheso zo manini mbwa amatanguro ni matoyi shima muri Imana guhaye bumwizigirwa bivuga ngo Imana nigeze igwisha imvura itanguro 2-5 nigeze igwisha imvura ku isi kubera iki nta muntu wo kuri barahari. Imana n'umujeshonere Imana ni sesagura Imana niyo nona amafaranga itara yaguha ari urafise ingeso kwe gukosora
itaraguha kijya hari iki kitagereza mu vyimvyo vya uteza guhindura kubera iki Imana igomba konona ivyayo. Imana ifite ivy'igiciro nico cyo mu buzi babanza kudupima kugira barabe vy'ukuri ko akazi gashoboye. Mukizwa uringa muntu ukijuringa fata ingingo yo kutamara amaza Yesu Kristo ukorera. Umukiza baramuha ibintu akasha bijya gushika naho ubu abakizwa bahagushira abakizwa mu kazi bagashira abapagane mu gazi kubera batinya amakizwa cyane. Umukiza musiga ibintu adandaza biraheruka mwaza vyagihe ngo sinzyo vyaroye kuko umengo ntihari mu botike kuko umengo ntihari nga bumu ntabibazwa rakwemera ivyo udashoboye bireke za muri formation wige emera kwigishwa benshi nibigishwa ngo afite ubwenge bwa Kristo ngo je ngo afite ubwenge bw'Imana ngo vyose ndabizi nta vyuzi vyose yo ubizi dubusa gucyo wowe wari musore mugenzi ubamo shengo ry'Imana emera guca bugufi wigishwe utozwe indero umara kugira ikintu utazi mubwira nti nyigisha hero musi fati Imana ndebe gutoza indero nawe yo mwana pasa mukuru ngo washo kuvuga ati ivyo bihagarara bikabana bivuga yavuze ivyo bihagarara jema ni ivyo kimwe urazi urashaka kugira umuntu hari kiri jema kisiga nawe ndagisengera cyane sai Imana dufashe urashaka kugira umuntu mu nzu fata igikombe ugishiraha akasha kwita imisi yataragikuraho gwasukaza nena kusavye ugishirenga aho aciye bugufi ngwa situ kuba damu sheri humura ndagikurayo sheri ntugire ingorane hanyuma ugarutse kandi ugacikuriraho ukamubaza none wavyumvise bisigura ngo kumva si ijwi no gutahura yumvise ijwi nyatawe ivyo navuze ukuri ko tumeze abakizwa benshi cyane iyi kamera ishira hajya kwashishira inyuma hagende bose none umutwe upanze gute nico gito dukere gutoza indero mwijamo ry'Imana rikosora bitameze neza muri twebwe hari vyinshi bidatonze mu buzima bwacu bere data ndi wiyemere hari vyinshi bitameze neza nico gito dusuko dusa turakere gutoza indero nijamo ry'Imana hari muri ndaza dusanzwe twese tubayemo turaza muri bisi dufise abamama bakuze sivyo none bamwe bangana n'abavyeyi bacu abandi bari musi y'abavyeyi bacu mugako kuri kose n'abavyeyi bacu ugasanga nkugwaruka ariko vugira mu gutwi ku mama turi mi bisi wize ninde akureze watoje indero nande ndakwifuriza abantu bakuravye bifuze Yesu bakoze wasengeye watoje indero nande iyo ravye basoda ukaramusoda ngena meze ucubuge ati uri muri 3e commando y'Igitega ko indero yatoje ni Igitega mbwira amina wonye undi musoda uni w'imwaro kuba bafite indero zitandukanye bivana n'icyo bahamagara twegishengero umuntu pastor wa pastor Salama kamunyiganza ko bien sasa kacha kwinyuma ngo ni anointing mafuta mafuta warezwe nandi umama arasho kuza muri bisi akuze akabura aho yicara twicaye twese twavuye guseka twavuze mu ndimi amasahangira abiri baraba sheketa mugabo hageze ivyeke indero tukabura pi uvuze urahaguruka ngo pastor nahaguruka baguma yicaye none haguruka we none pastor yacitse ikigomana umusiga amavuta amamesa guma hamwe urasizwe uri kurugezo utokorera Imana mushaka kutugandagura nibiki twese turabana b'Imana tubiza gukora ngira amina ko pasteri ngo numukoreko bikonza ciwe je ndabankira ati nicari nyuma ndeka ndi umwana w'Imana ndashaka umugisha mu buzima bwanje ahubwo biriva ngo nditwaje dukoregwe twaje gukorera abantu nimusoma Bibiliya no mwebwe mama karuha harusi mu mama gendebe ntayikureho niko vuto dusanzwe ukiva none bariga mu ishengero niho barice basivye mugabo gutamba niho twaturi sivyo none wegura Imana ivyo kuratamba rero usenga Imana igufashe vyinjire mu muhemu yawe turashaka unafite indero turashaka mu gisagara umuntu adasambana kubera ngo ku kazi chef yambwiye ngo ajanye makazi si office akazi kawe mugorose azoshora kwizira kwiwe umugorose azoshora chef yiwe azoshora kwizira kwiwe reka guhemukira Imana gira indero
toza indero mu kugororoka. Yesaya nako nabwira prophet Brice turajana. Yesaya ndekuriga makuru yiwe bavuga ngo Yesaya mana yanje yaravugishijwe agenda ari gusa mu gisagara. Yesaya yaryamye ku ruhande rwe imyaka yarumviye Imana mwe biteye ubwoba. Hanyuma isi impemu yarayinyiganje gushikana mu kumwica baramukase. Baze nshakira gikata imbaho nico bafashe baramukata. Kubera ishari ryo mugwanizi. Twego ukiri kinuma ucuboroga mwami ngo bakwanse mu gisagara kimwe ujya mu kindi. Iyo verse si vyivuga. Bibiliya dusoma ni dufise cyo mufise ndimwaguze. Ngo bakwanse nga kumbe ukurahunga gusa. No, shinga ntaye. Miseze dufise ntaye mukozi w'Imana, yari mu pastor Imana yahamagaye, iramubwira ati genda hariya mu gisagara uvuga ubutumwa, mugabo bazogutegera kwica. Yamubwiye ngo gutabara ndashoboye. Yavuze bazokwica. Ni Yesu yimwari. Kubera kwigupfa birakenewe rimwe na rimwe. Kugira ushigi ntaye Yesu Kristo. Hanyuma acarasezera umukozi w'Imana umwe aravugira madamu we n'abana ati dagiye ariko nzopfa. Umwami yarambwiye ngo nzovuga ubutumwa ariko bazontegera banyice. Nigisagara kigoye. Acarahaguruka acaragenda aravuga ubutumwa kandi baramutegereye kandi baramwishe kandi aragiye mu ijuru. Tuzomubona mu bahizi bakomeye yicaye mu ijuru. Bene data tozwa indero. Reka kuva mu vy'Imana. Guma ukuri izera Imana yishingira intahe mu magogwa mu bibazo mu bigoye shinga intahe mu gihe bitumvikana bare ico gihe ugira umunezero ushinga intahe ko Yesu yakuzaniye amahoro ryaguhindagurika emera gutoza inde mu kugororoka Imana Imana yafise ukuntu imeze ishaka natwe tumere nk'uko imeze icyatumye Yesu Kristo bamuvuma amate bakamutuka kandi yeje kubacungura akabandanya gushika ku iherezo Imana yakiduhaye ni impemu yera uburare muri twe bitumuhombeshe tumuha akaryo mbwira amina icyakabiri nugutoza indero nziza mu kwera kw'Imana usomye Abaheburayo 5:13 mu Kirundi bavuga amajambo meza ndasoma mu Kirundi bavuga ngo kandi mwibagiye rya jambo ribahubura ribahanura nk'abana ngo mwana wanje ntugaye igikangiro cy'uhoraho kandi ntudende bukigwe niyaguhana kuko uhoraho akunda ari we akangiye Imana ihabwa icubahiro kandi aramugura uwo yemera wese ko ari umwana wiwe icyo mukwiye kwihanganira no gutozwa indero iki nziza icyo ukwiye kwihanganira no gutoza indero nziza Imana ibagirira nk'abana bayo n'umwana ki adakangirwa na se ariko nama mundakangirwa nk'icyo abandi bose bakoregwa muri bivyagwa bisigaho niba utema gutoza indero nturi umwana w'Imana ukuri uri kivyagwa ni murubura bwayo kuko wakomotse mu Mana arakangirwa n'Imana kandi twari dufise ba data b'imibiri baradukangira natwe tukabubaha none nituzorushiriza cyane kugorokera se wimwe tugahoraho kuko babandi badukangira imisi mike nkuko bagomba ariko we adukangira igigira ikimazi kugira ngo dusangire nawe ukwera kuyiwe naho turabera muri Kristo kugira ukwera kugaragare ku kazi birasa gutoza indero vyose rero gikubira bikorwa niki ni ijambo ry'Imana kubera kimvuze kugoroka no kwera ni kubera Imana akamere kayo no kugororoka mbwa ikirere cyayo cimwemo no kwera dasubiyemo akamere k'Imana no kugororoka mbwa ikirere cyayo cimwemo no kwera yo mpamvu yabwiye Mose ngo kuri inkweto zawe kuko ahantu hagaze niki nahera rero Imana hari tugomba tubeho igomba tugende tuzi ko tufise kugororoka kw'Imana tugaragaza ivyamo vyo kugororoka ngabo hamwe n'ivyo gusa tube mu kirere cy'ukwera nitwivange nitwishane vya kino gihe urazarye gubakobwa kenshi niho bishika kenshi ngombwa ati imuzu urabona imuzu si nziza kuko pastor wowe ufite insinga mu mutwe ndayivuze nyenda ifoboye ntabikubwira gucyo mbwari by'abavuzi ti wari wakera ntuzi ibintu bigezweho wani wize ni buraya nturafata n'indege nturagira iki nabwiye umuntu umwe ndamubwira ndi mu iyi minsi y'abagore tuzokwakira mu biro byacu nazo waje n'umuganzo mugiye ategera umwambike neza aze yambaye neza
ni ngomba dutangure kubwira abantu rega bene data nuzi no kwicara byakunaniye ko impuzu wambaye hamuguje kunda ngo tuvuge ndagufasha iki icyo ndagufasha niyo mpuzu nivyo kubera ni watojwe indero ntuzi kwambara rega mwibaze shetani ngena akora ku mateleviziyo akadutoza indero yindi utanabizwe gutoja indero ugasanga warahindutse ne wambara warahindutse n'ibintu uvuga n'abagabo nta jambo bafise abagabo ngo nibice bingahe kwijana umugabo ntashaka kuvuga n'abagabo niyo gifise ingufu kino gihe ariko mu ishengero ry'Imana ngomba bagira ingufu bashoye kuvuga bahagararira umuryango Imana izokubaza umugore wawe n'abana bawe ndabikubwiye nawe kwigirisha ngo jewe ngo namuhanwe ndakubwiye Imana izomukubaza Imana aza mu itongo rya Edeni ntiyaravye Eva ntiyanamuronde ko naco bayaze Imana yaze na Adamu nico gituma Eva yari icamwa isi iguma imeze neza igihe Adamu yakijya ni isi yagize igorana ko ndiwe yavuganye n'Imana Imana yafise protocol Imana yafise urutonde cyo mwishengero ntirabajewe ira umurongozi nico gituma umurongozi arafise kinavuga gusa bishoje mvuga Imana yabwa icubahiro ni ngomba ndutoza indero iya mbere ni kuba mu ijambo ry'Imana bantu uri mu gikogwa muntu uri hajya na hajya iga gutozwa indero kori Paulo yarabiravye umunsi umwe asabye Timoteyo ukabona umumama aje mu ishengero kuzi mufate nka nyoko wawe umupastor asizwe ukabona umuntu umutamu ufate nka so ukabona umukobwa ufate nka mushika niko Paulo yabwiye Timoteyo ikirige kintangaza mu Bibiliya nige haje abagabo babiri Priscilla na Akira sinzi kwenda kuvuga ivyo navyonzi mugabo naza abantu babiri bari abamissionnaire bakora amahema bakora na Paulo kandi niyo bamwa Paulo muri Saudi Coffee hanyuma abantu bafata Apollo yari umukozi w'Imana yarasigura cyane ivyo bwatsi wa Yohana baramufata bumvise ngene yigisha bumva ntiyatojwe indero nziza baca mutwara mu nzu aho barafite serire ngo baramutoza indero ninde mu pastor yoca bugufi abakisho kamwigisha tufise abantu badasho guca bugufi mugiye ngo tareo seminaire ntaza ngo azayigisha gusa bari ku rugezo kwigisha gusa nico gituma atavyama cyo tabintu vyara bizima ko naho ntiwigishwa ushaka kwigishwa nde ushaka kwigisha nde wowe wigishwe nande abavyeyi babwira abana ngo nimusenge Imana banze usenge mu nzu banze ufuka musenge abana babone kusenga abana bigira kuvyo babona gusa uvyo bahanura nuzu kibagira udasenga ntibazosenga utiga ijambo ntazo kwiga neza bizobagora nico gituma bari wa mbere ufise Bibiliya usome ijambo ry'Imana babibone gusoma Bibiliya babone ko wasavye ikonje yo gusenga gusa mu nzu apari konje kuja kuganduka gusa ufata ikonje kukazi imisi 3 y'amasengesho gusa fimenyereze usaba ikonje hafu y'umuntu none ufise bene data tugira inyifato no muri societe namwe numva intaha y'umuntu w'Imana tikubona madamu adushinga Imana bahizagiye bahimduka 3 hanyuma umugore wiwe n'umukozi w'Imana agaca twari jipe ku kazi aje ku kazi rero ariko arakora bose bazajya inzara muri bigira 10 nibazi ko kora ibidandazo nibazi ko Imana hize ibintu kiziwe nibazi ko tama bazi warigishije mu Imana gusa gashangu yene gira 10 umuntu wese yanani wafise icyo avuga abantu batunze neza ntibavuga baguma bakora ni wasavye akanya ndakora kenshi kuko ntasa kubagira umuntu afise isakuru bukene no umuntu vyanandiye akatakwisha vuba abandi bantu iyo umuntu atateye imbere umwanya ateye imbere acavuga ngo satani ujyaja mu kuzimu uje murumva uzacumenya yuko uwo muntu byase gose hari abantu bateri imbere Imana ikabahizagira ndeko ivyo bipfuye tozwe indero turi mu bwami bw'Imana Imana ihabwa icubahiro Imana ihabwa icubahiro icya gatatu nico ndangiriza ko no gutoza indero mu bijanye n'itunga name ndivya kwa Yuda ndagira ubushakashatsi ndarondera igituma vyinshi bavugwa ko hari ikintu cyantangaje Yakobo ni itango 19 ntaho nja Yakobo mbere ko hafa yareganije abana ngo arabavuga ko bizobabako umupapa mwiza n'umuntu imbere ko ataha akoranya abana umuryango akababwira izobabako nimwanyumvise umuntu atojwe indero si umuntu atanga itunga gusa n'umuntu ahamagara abana akavuga ati wewe uzova mwiki yabibonye mu mpemu akabibwira abana babo icyo ushaka kuvuga nico yavuze kuri Zebuloni na Isakari Yakobo yarabaravye arabavuga ko amajambo menshi cyane
haracigiye kinini cyane Mose muvugisho w'Imana nawe araza mu gusoma vyagezwe 63 nawe hageze ko ataha arabahamagara abo bantu babiri arasubira bavuga ko ibintu bise n'ivyo Yakobo yavuze arabwita aba bantu bazoba hafi y'amazi mumviriza aba bantu bazojya kwitunga riri mu mucanga hacaca imyaka 3500 abivuze Mose niho abo umuryango w'Isakari n'Abazebuloni batanguye gutora ya matiyo atwara ibitoro kwari vyageze gusa kuko ijambo bavuzwe ko harageze igihe iryo jambo ragira ubushobozi wowe umaze imyaka 2 Imana yakubwiye wamaze kurambirwa imyaka 2 gusa ni 5 wabivuyemo uko igicupa ajya kwisamariro ngo Imana irabesha imyaka 2 na Nowa akubonyera gutwenga ari mwijuru turi mukizo mama usi ndwahe ko yamaze igihe avugishwa ngo yarasaze yize gushika Imana yavuze ko kizoshika gushika umunsi imvura yagwa baravuga ati nivyo Nowa yabivuze bataka kudodo noti sije nugaye mu telefone niyo yugaye Nowa arabikura ko ati ni Imana yugaye gusa Nowa tugororire sijewe ikare riri mwijuru ndakwifuza mwene data utozwe indero n'Imana birababaza gutozwa indero nivyo yorosha ari kubarira kwica utigisha misi yose birababaza amaguru mugara bati nteza gutozwa indero ko nzovemo ikintu umuru w'Imana umwe muri Afrique du Sud haraje umukozi w'Imana umwe yasaronge mishengero ambwira ati prophet jewe ntumakanya umukozi w'Imana nanje nigisha acambwe ati wowe uzomara umwaka wose wicaye inyuma y'ishengero niwa umaranzo acambura kuzovamo ikintu kandi yashagana yicara inyuma umwaka w'inzu hera kandi yagumye haje acaramuhamagara rero ati wewe uzovamo ikintu wewe hariho ndi mu Tanzania turi mu gikora mu Tanzania hacaza umugabo umwe w'umukozi w'Imana yahora tumva Moses Kuro atarapfa mushaka ibiganza carumva kuva ico gihe aca senga Imana ashije kamisha asenze Imana kugira ngo umushatsi wiwe nawe nyene ntukure ati ndimba Moses Kuro yarasenze Imana umushatsi ntukure nanje amavuta akaba yarankozeko ndavuze ko imishatsi yanje kuva ico gihe hayimosha niwe ko dushwigisha ngere baba tozindera mu ishengeri wawe pastor yamubwiye ati mungere ingonga imbere akaca mubwiye ati soka hanze rero umunsi kita dimanche uzoyigira mu vyatsi uzosengera inyuma ndazari mu cyasezera ati sinzogaruka nibazi kubona mu mpyo babona mu mpemu bariko babonye icondi ico ni cyo mu vyatsi nyene nico babonye genda hajya uzote buvuye umusomwe turafise ubwibone bwishi we ntabwuzi niko turakuza tugushira mu mimenyerezo ntutambe gusa yitegure je njo muri kanguro nzotwara ubutumwa bwiza bazura indero officially uzotwara iki wewe paravuze ngo ebwe Abatesalonike kuko mwabaye abigiciro kuri twebwe nico gituma twabahaye n'ubuzima bwacu si jambo gusa twabaye n'ubugingo bwacu kuko mwabaye abigiciro ntiturongoza abantu gusa amajambo turongoza abantu ubuzima tubayeho Imana ihabwe icubahiro rero no mwitunga birivuga ngo mu migani 22:6 toza umwana indera kwiye kwamana azorinda saza atarayivamo abayuda nico bagiye babigisha umwana wese avutse bamugira ibinyene umutunza twaza boro iki amanyama niyo ndero nyamukuru bariko baravuga ngambwa sindero ni imhemu kandi wari umwenda abamushumba uwo yawuririye abayuda ntibakunda umwenda ntibizira ko umwenda ari ikintu ciza ntaho bakunda icya kabiri barazi ko umuntu afise uburyo ni watwara batabufise icyo gituma cyabigisha rero kugira iki gukora bakabigisha kuba hamwe bakabigisha gukorera hamwe Imana ihabwe icubahiro berata ijambo ry'Imana muri tahure ko twari hawe turishire mu ngiro nitwari hawe rituryohere gusa ndasubiyemo ijambo ry'Imana twari hawe turishire mu ngiro ritugira umumaro ridukorere ribaze ridukore mu kugororoka no mu kwera kw'Imana hama ridushikiriza ibintu Imana ihabwe icubahiro Imana ihabwe icubahiro Imana ihabwe icubahiro warazi igihe kimwe na madamu twari dufise ikintu tugomba gukora hanyuma turavuga ati duhindure ivyiyumviro reka dufate umwanya tujye mu jambo ry'Imana duhindure ivyiyumviro twiyumvire ko Imana yumvira Imana irira itabaza natwe rero duhangake gutabaza Imana ihabwe icubahiro nuko rero utozwe indero n'ijambo ry'Imana hama turahindura ivyiyumviro hari amafaranga twashaka twamaze guhinduka ivyiyumviro niyo amafaranga yaje
kandi azarenze ayo twari twibaza twebwe, kandi aza kubera tumaze igihe tuyashize ku murongo icyo tuyakoza. Twebwe dusenga mu vurungano, Mana nyereke, okay, urinde ikwiyereka mu cyugiriki. Imana amaze guha amafaranga 20,000 ukaca ugura imihwi ku botike, imihwi gusa. Nishaka kumwe kwizera guca Imana, nishobora. Kubera uzuinda gusa misi yose. Uronse ikintu ndinda misi indigana guca misi yose bishoboka. No gutora ikintu ntibikunda. Oya harabahezagiye ko mvuga abandi. Si bose. Imana irakubaza kugeza ikaguha amafaranga ikaba igira 10 naco ishoboye. Ngushaka igweze kandi. Umushuzo ntituvuga. Hageze gutanga ngo ni vyinshi. Urafise ivisho Imana wewe. Ngo ni menshi sina Imana. Ahagura cyakenye gose. Ndivyi tugira mu jambo ry'Imana ntirabishobora. Ndishaka kukwizera rero. Ico gituma igutoza indero uhinduke mu vyumviro. Imana ihabwa icubahiro. Uwo umuntu yatoje mu kugororoka no mu kwera. Kandi kinacho fata ingingo umwizigirwa ube inyinshi ku burongozi, ube umunezero ku barongozi. Birivuga ngo bazotubazwa barateramira imishaha yacu. Rero tubakundire baturongore vyoroshe kuko nubundi naco bizotumarira. Birabaje ko izina ryawe rivuzwe nk'umurongozi ashaka gwaye. Hari izina rivuzwe cumengo ni Gatarina. Bagatarina murabazi bamwe ntababazi nabo nabonye mbwa nabumvise bamenesha amabuye. Rumva ngo izina ryawe rije umurongozi ashita kwinginga abazi ko wamenye umuduga cya wivye araba imisi yose ijuje ryawe rivuze izina rije mu mpemo acahamuka mbwa hari nabandi umurongozi izina rije mu mpemo acavuva umunezero kuko ni ikintu ciza gira yumva Imana ihabwa icubahiro. Nuvune uburongozi, nuvune abavyeyi bawe, nuvune ababanyi bawe, bumuntu w'inyishu kugira cyose. Bumuntu abantu bagira ivyizigiro aho baye. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Mu vyeke indero y'Abisirayeli riko darangiza ijambo kuregwa gutoza indero babivuga amajambo 3. Icambere nugushika ni kwishikana ku Mana ikagukoresha ivyishaka. Ana yararize atanga umwana arabati Mana niwa mu mwana w'umuhungu nzomugushikanira agukorere. Ico ni cambere mu vyeke gutoza indero nukuvuga ngo urishikanira Imana ikakora ivyishaka apana wewe vyushaka. Ico kabiri ni kwatigwa bisigura iki? Bibiri avuga mu Baroma 8:15 sinzi ko nahanditse Baroma 15 mwasome mugabo hatubwira ko ntitwabona impwemu y'ubuja idukandamize, impwemu y'ubwoba ducika baja, ariko twabona impwemu mu gifaransa ngo ni impwemu ya adoption mu kivuga kwatigwa mbwa mu Kirundi bitaruka cyane. Usaze mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza bashaka kuvuga yuko sujya mwana ufata ukuye hanze ukamurera atari uwawe. Oya ni jambo mu Kigiriki babikoresha ku bami yuko imbere ku mwami ataha hategeza ko hari umwana yatojwe indero n'abatwari. Uwo mwana rero azosubira umwami baramutwara ku batware batandukanye, umwe akamwigisha ngene bajya ko kujya ntibajya ukora kose abami. Ngira mina barafise ukuntu batora ku meza ntibasama gose isazi yo kwinjira, barafise ukuntu bafungura kandi ntibasiganirwa. Hari umuntu umutumiye muhira kwamubwira ngo wisereve niwe arabimana muri ngaha mwese kandi afise Bibiliya ngo icyo ukora cyose ngwikora inkombezi zawe sivyo siko verse ivuga. Arabimara hamuvuga ati ariko mwateze gusa mucyo mukora mu kwihangana ati Mana wiko umusavyi wawe umuteze imbere umufashe mbwa bumva wapi nishoka sizashaka kumutumira. Shangiro ry'Imana tozwa indero aho ni bandi baramukanya saa 6 kumbugora baza saa 6 gusa dutoza indero. Imana yabicubahiro rero. Imana irashaka dutoza indero kubera ivyo ishaka dukoresha mu isi imbere iturere. Imana yabicubahiro. Cya gatatu ni kugira indero numwimenyereza ugira. Paulo avuga ngo namamindira umubiri wanje kuwumuja kugira ngo maze kwigisha simboneke nkuko ntemewe. Kurashaka gukora ikintu ugasanga ntiwemewe, rero banza wemerwe imbere y'Imana hamukora ikintu Imana ihabwa icubahiro. Icyo ushaka kuvuga utahure mu kurangiza nuko utegeza kwemerera Imana ko gutoza indero. Turi mu bwami bwayo, si ubwami bwacu turimo, ni ubwami bw'Imana. Nizi programa y'ubuzima bwacu, nizi icyo yaduteguriye gusumuka ko twe tuvyiyumvira. Imana ishimwe.
nawe waronse ubuvugishwa waronse agace gato ntuzi bikurikira ntuzi biri inyuma n'ibiri imbere emera bice mu jambo ry'Imana ijambo ry'Imana rigukore icyo rivuze gishire mu ngiro imenyereze Imana ihabwa icubahiro iki tavuze ntugikore iki kwankiye kireke nawe bibabaza emera ukangirwe n'Imana kugira gukunda ejo ni heza shengero ejo ni heza kuwatojwe indero ejo ni heza kutatojwe indero haragumye haragoye Imana ihabwa icubahiro rero mu mutima wawe rero vyakire uri mu ishengero inezererwe nezerwa abarongozi bawe singo mutahure vyose eka mbwa shima Imana ku bintu nyamukuru ko ari kigomba gutahura ikintu kugira ucemere singombwa hari byo datahura kubera nturi mu ico kibanza mbwa bishimira Imana ihabwa icubahiro ni waha icubahiro abantu ndagize kuri intahe cyo dusenga mu bayuda yari umupastor ava mu bayuda n'umuheburayo yariko ari aravuga ingene bubaha abavyeyi yatangiye gukora akazi afise imyaka 14 acaravuga ati umushara wose naronka iwacu riko bimeze ucuza ukawuha papa yagize urubanza rw'ubugeni afise imyaka 26 uvuga ngo imyaka yose yamaze yayimaze umushara afise awuha papa ni papa yawugabura kubera umwana ari mu nzu ntazi bibera mu nzu ni papa bizi twebwe turakora ukajya brochette papa karara inzara ngo urakora uracari mu nzu ukacuvuga ati umugisha w'Imana umbeko nushoka kuba ko umugisha w'Imana ibikunda tubize kubeza kubaha guhicubahiro Imana iha abantu bose idushira imbere Imana ihabwa icubahiro bitabaye gucyo usanga imiryango yawe ni kugurukira hari vyinshi bibazo ni satani si satani nukuntu utatojwe indero Imana ihabwa icubahiro Imana ishimwe icyo nafise ku mutima kukubwira rero nuko urakeneye gutoza indero nawe ufise imyaka myinshi uri umwana w'Imana emera utoza indero emera umuntu agukosoye vyakire naho bibabaza avuga ati ntaco narinze mugabo urakoze ukimbarira mugabo cakire hari umuntu avuga umuga ati hari umuntu ajarambaza pastor twaragize ingorane natangwa ishenge ndamwe ati jewe sindi Imana muga yawe ari genda guhanuye no guhana kuyugara niko namwishuye kuko mwatanguye mwakomeretse n'inyigisho muce mukomeretsa abantu kandi cya kabiri iyereko wayironse ryari wewe ko wasohotse ko habaye ingorane kuko utamwishaye ko Imana yakubwiye ryari ko wasohotse itakubari niko rishavu niko ibintu tameze neza shengero ry'Imana emera hari umuntu ashaka gushema ingufu afasha Imana reka gufasha Imana iri kwije reka gufasha Imana nikeneye ifashanyo yawe tekereza ikurere ikubwiye ati hagarika gira ibi ikubwiye ati guma wicara inyuma uhimbaza Imana mukozi w'Imana umwe yaragiye muri seminaire hanyuma ayi Bujumbura arashika cyasanga yambaye ishati isanzwe nko kiwanje amashitse abura amakositimu bambaye ntibamumenye kumbure ambacha mucari kandi hana acarababara asubira mu irambara ikositime hamagaruka n'umuduga kugira ngo bamwakire yicara handi hana ivyo vyose ni ibintu by'umubiri kudatozwa indero ubu pastori buje ni muzu upastor nico Imana kugize umari abantu naho kwambara gute atacho mari abantu naki mu mari abantu rero ivyo hanze reka biherekeze ukugororoka n'ukwera kw'Imana hama nivyo vyitunga tuzobona Imana ikindi duhezagira Imana ihabwa icubahiro mugabo uri umwizigirwa vanse dusenge